tugomba rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imbere yuko twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana nagomba mbanze sengane nawe. Sengane nawe gato kandi bibaye byiza ugaha Imana icyubahiro ugahagarara aho bugwaye ukinanata gato ugasengana nanje. Mwanya muto ndagomba mpamagara ubwiza bw'Imana bube mw'iki kibanza. Hari ibintu by'itani agukwikurikizako. Bibiliya igituma ngomba ko dusubire gusenga naho bari badusengeye. Bibiliya yambwiye ngo iyo abana b'Imana bashengeye Shetani nawe ashengerana nabo kugira ngo abayobye, kugira ngo abakatire connection n'ibindi. Ariko ndagomba nongere mu mavuta y'igicana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, twongere duhamagara ubwiza bw'Imana mwaka kanya. Isengera Imana ibane nawe, yugurura amatwi y'imitima. Niyi mikrofone tuyisengere kuko ikika imba atari mu buhinga bitameze neza, n'ababazimu bapfe mu izina rya Yesu. Data wa Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Imana ivyagiye ahera. Imana yaduhamagaye ikatuzana ahantu. Imana itabura ingene ibigenza. Imana turahamagaye Imana. Mwizina rya Yesu Kristo turasenga Imana ishoboye byose. Turasenga Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Turasenga Imana ibirema kandi kabikomeza. Turasenga Imana yaduhamagariye mu iki gicaniro. Turasenga Imana yadutumiye. Turasenga Imana iri mu ijuru. Turasenga aba bantu Mana bakoreko, Mana bagendere. Duhamagaye ijuru ry'amajuru. Duhagaritse ubushobozi bwose bw'umwijima. Duhagaritse ibisigo n'amapepu y'uburyo bwose. Turayasohoye, turayatsa akazi, turayatsa inkomezi. Turukije umugisha w'Imana, turukije amahoro y'Imana. Dusabye ijuru ngo rigendagende kubari hano. Umuntu wese aje kuraba Imana ahure nayo, umuntu yaje kuyisenga bane nayo. Turaguhamagaye Mwami, hari icyo wokora. Twabonye ukora, twabonye utabara, twabonye uri nyishu, twabonye uri ndiho, twabonye ugororoka. Hari icyo ukora Mwami. Turimuje ibiva ku mwansi Shetani. Reka ijambo ryawe rigira ubushobozi. Reka ijuru ryuguruke dusubire guhezagirwa nawe. Reka iyi saha umuntu wese ari hano abona ugukora ku Imana. Turagushimiye ko uyu munsi Mwami abari hafi n'abari kure kubagiriye neza ku rugero rukomeye. Icyubahiro n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bibane natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugomba dusangira ijambo. Tugomba dusangira ijambo ry'Imana. Kandi ndazi ko ari ijambo ry'Imana rizakora ubuzima bwawe. Ejo Imana yarampaye ijambo kandi nariko ndasenga Imana mu ijambo. Niryo tugiye gusangira. Ni ijambo riri mu bintu nka bitatu. Sinza kubivuga ubunyene ariko uraza kuza urabyisangamwo. Ngomba dufate Bibiliya. Umuntu afise Bibiliya tugiye gusoma iyo mirongo. Ntabwo ari umurongo munini, n'umurongo muto. Turasoma ijambo ry'Imana. Abo twari kumwe ejo bari bagitse ko gato, ariko kandi tugiye kurisangira twese ku bwinshi kuko ni message y'Imana. Zaburi 16 umurongo waho wa gatatu niho tugiye gusoma mu bubangutsi.
tunyarutse numva mfise inyota nyinshi. Abera bo mw'isi Aha. nibo ntore nezererwa bonyene. Amen. Amen. Niri jambo tugusangira dukomera amashi umwami Yesu. Mwumva ari amajambo maremare cyane n'amajambo magufi. Dawidi avuga amajambo akomeye agizwe n'iryungane rito cyane mugabo ari ijambo riremereye. Aravuga ngo abera bo mw'isi nibo nezerererwa gusa. Amen. 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 Reka mufashe umuntu wese ari hano avuge ngo abera. Abera. Jambo ryiza. Abera. Hallelujah. Abera bo mw'isi ngo nibo ntore niba Imana iraba igatwenga yari yashavuye. Abera. 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 Nariko ndavuga ngo abera nibo bonyene batuma Imana itwenga. Imana ni nziza. Ndakunda Imana. Ntabwo Imana yavuze ngo abanyamafaranga bo mw'isi naho amafaranga nayo ari meza kandi turayakeneye, ariko Imana ntabwo yavuze ngo abanyamafaranga bo mw'isi yo ndababonye baranezereza. Turabona n'ibintu biri mw'isi. Hari abantu bize amashuri barayarangiza baramenya ubumenyi bwinshi. Imana ntabwo yavuze ngo abize cyane barayarangiza. Abo nabo kubera batondesha ibintu neza bakabishira mu rutonde rwiza, iyo ndabaravye ndanezerwa. Abo Imana ntacyo yabavuze ko. Nta nubwo ari abazungu bakoze ibi bintu byose mubona biriko birakora hano kandi bakoresheje ubuhinga, nabwo biraboneka ko amajwi agera kure tukavugana n'abantu. Ejo narababaye umwanya muto cyane telefone yanse, kandi hari ibintu nategerezwa gukora. Telefone umuriro urahera, ugenze urahera, ndiyeranja ndaraba ndabura uko ndabigenza. Ngeze muhira nsanga amatara nayo yaragiye, kandi hariho ibintu ntegerezwa gukora byihuta. Communication zirabura, amatara agarutse connection ibiragiye. Ndababara. Hari abantu bari hano barasabwa ko bava ngaha tuvuganye saa 2 baguma aha saa 3 saa 4 kugera saa 5 bambuze, nabo babuze ingene bagenda kubera iki connection. Urumva connection nayo irakenewe, telefone nayo irakenewe. Aba bantu bakoze telefone bakoze ibintu byiza, ariko naravye nsanga Imana ntacyo yabavuze ko. Naho bakoze ibintu by'ubwenge kandi by'umumaro kuri twebwe, nta Imana yabasizemwo, ariko yumvise ikintu Imana yavuze ngo abera bo mw'isi nibo ndaba nkanezerwa bonyene. Hari umuntu ari hano waduze cyubahiro cy'umwami Yesu. Hallelujah. Wabera bo mw'isi. Kandi hano mu kurangiza uyu murongo Imana yavuze ngo bonyene, bisigura ko abandi bari ruhande batarimo. Bonyene. Imana yavuze ibi bintu ahantu naho bibone kubengana. Dawidi yabivuze. Dawidi yavugishijwe n'Imana imuhumekeramwo imuciyemwo, iramubwira ngo Dawidi aya majambo nayo kwizegwa kandi arakomeye. Abera bo mw'isi nibo bonyene iyi Mana yavuze ibireka ndababwira. Ni ya yindi yashiraho ijuru ikarishira hariya hejuru atankingi iyihaye ijuru.
abantu ngo barubaka ama etaje, nta muntu n'umwe ndabona ashiraho etaje akagereka inzu zibiri zitatu atankingi rimwe. Ni Imana yonyene. Iyo uriko urakurikirana abahinguza wumva ngo amajuru y'amajuru, ngo mu ijuru ngo hariyo amabuye, ngo mu ijuru hariyo iyindi si, ngo mu ijuru hari ibintu kanaka, ibintu bigacanga umuntu ingene ivyo bintu biriyo kandi birakoka ko biriyo. Ariko ukibaza, none ayo majuru, iyo si, ivyo bintu bifatiye kuki? Bihagaze kuki? Byubakiye kuki? Bwira mugenzi wawe ngo nibwo buhinga bw'Imana. Nico gituma yitwa Imana. Haleluya. Nico gituma yitwa iki? Nico gituma yitwa Imana. Ubundi abantu bo mw'isi sinovuga ngo nta bwenge bafise, ahubwo reka mvuga ngo abantu bo mw'isi ubwenge bafise bwose babukorera ku by'Imana yakoze. Barabura ni photocopy. Sinzi ko murandabira indege iri kiraguruka. Indege igereranwa n'iki? Inyoni. Kubera iki bagerageje kwisunga inyoni? Bisunze icyo Imana yakoze. Bisunga iby'Imana yakoze. Nta muntu aravumbura ikintu kitigeze kibaho, ahubwo ibintu byose bakora bisunga iby'Imana yakoze. Iyo rero niyo yasizeho ijuru. Amen. Mu buhinga buhanitse Imana nishimwe. Iyo niyo yasize ikiyaga, ishiraho Tanganyika, irushingira akarimbi, iravuga ngo uhereye isaha naho imvura izogwa, imyaka n'imyaka, navutse ruri hajya nyene, none ngiye gusaza ruri hano, ntiruduga ntirumanuka. Imana yavuze ngo shingiwe akarimbi, n'ubu karacariho. Niyo Mana, niyo. Haleluya. Ariko Imana we ukwiye kuyemera kandi ukayizera. Ndiko ndavuga Imana yavuze ngo Abera. Haleluya. Abera. Mu mwanya hari ikintu muri ko mwumva gihinda ngaho hirya, iyo ni groupe iriko irahinda hajya. Twamana amakenga avuga ngo bihava bicika, amatara agenda. Nitwizera ko dushobora gutangura ngo duheze amatara agihari. Urayizera mu mwanya kabacitse abo, kandi ayo matara turayakunda, afise umucyo kandi aradufasha. Nibi byose ni ukubera amatara. Amatara rero aguma acika agenda agaruka, kandi amatara acika ku isi yose. Niburaya yaracitse, aracika ku isi yose, amatara aracika, nta na hamwe amatara adacika. Ariko nagomba ndababwire ngo iyo Mana, vuga ngo Imana yasizeho izuba, kuvuvuka riracariho, desharije, ntirirahera inkomezi. Uko ryamye niho riri, ukwezi niko kuri, ukuzuba niko riri, inyenyeri ziracaka, imyaka ibihumbi n'ibihumbi biraheze. Kandi nitubona baraje y'izuba, baraje y'ukwezi, baraje y'inyenyeri, ntitubona hari baraje. Ariko Imana we, muduze ibiganza byanyu dukubitira isari Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ntawe uhari ngo atari yindi haleluya kubera Imana. Ushake widuze mu budahangarwa bukomeye gute, uri munsi y'Imana. Shaka kugira amafaranga, shaka kugira inkomezi, ugira ibigucunze, ugira ibihambaye, ibigenda n'ibitagenda, uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Mwisi hari abantu bakomeye, mwisi hari abantu bahambaye, mwisi hari abantu bafise amafaranga, mwisi hari abantu bafise icyubahiro, mwisi hari abantu bafise ubutunzi bukomeye. Ariko ikintu gikomeye cyane, Imana yaravuze ngo uzobaho kandi uzopfa. Nta muntu arapinga ngo sinzopfa, ngo amara imyaka 2000, amara imyaka 3000, hanyuma ngo tumwemerere ubukomezi bwiwe. Oya, uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Niyo Mana twaje kuvuga, niyo Mana twaje kugira gute.
haleluya Imana. Haleluya. Komera amashi Imana yo mu ijuru. Amashi n'impundu ku Mana yo mu ijuru. Haleluya. Amen. Iyo Mana rero yakoze ibyo bintu byose iraraba mw'isi ikiravuga ngo abera bo mw'isi nibo nezerererwa bonyene bogira batoyagira boba barize batize bagendana miguru waze boba baburaye canke babwiriwe boba ari bagufi canke ari barebare boba baturuka hariya ruguru mu caro boba bazwi n'abantu canke batazwi n'abantu boba bemerwa n'abantu canke batabemera ariko uyo muntu yituwera niwe ndaba nkanezerwa niwe ndaba umunezero ayayaya abera bo mw'isi abera bo mw'isi nibo nezerererwa bonyene. Imana nishimwe niko ndafasha abera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abera nibo ndaba nkanezererwa. Abera baneze Izina rya Yesu ibamara ibamara imibabaro irabatinyura ibamara we. Haleluya. Izina rya Yesu we. Umutima ukomeye niryo riwukiza niryo riwukiza ushonje nawuhaza iryo zina ryiza uhaza niyo nginzo yanjye ihora inkingira n'urutare n'urutare we. Izina ry'amahoro abera ni ku ijambo rivuga ngo abera. Haleluya. Amen. Abera bo mw'isi nibo bahagurutse Imana ku ntebe igahaguruka. Amen. Kavuga ngo ndabonye umuntu asa nk'uko ndi, ndabonye umuntu akora nk'uko nshaka, ndabonye umuntu mubona aremye, ndabonye umuntu. Ntabwo Imana ivuga ngo ndabonye abantu, ivuga ngo ndabonye umuntu, ndabonye umuntu. Imana ishimwe cyane. Abera, reka ndakubwire, nimba hari umuntu afise ukwera ko mu mutima, nimba hari umuntu yejejwe afise ukwera gusa nk'uko Imana ishaka, nawe uyu munsi yoba yicaye hari inyuma mutamwemera, ejo azogusiriprena, ejo azogutangaza. Haleluya. Kuko mu yandi majambo umuntu yera abari mu Imana, ni Imana ibiri kiragenda muri we. Bibiliya mariya ngo mubabera nk'uko nanje nduwera, mubabera nk'uko nanje nduwera. Abera bo mwisi manzi imisi ndiko ndiga ku kintu bitwa, ndaraba ndiga none abakristo ibintu barimo barabizi, mbega ibintu bakurikira barabizi, Imana basenga barayizi, barazi principe y'Imana,
barazi urutonde rw'Imana, barazi iby'Imana ishaka. Ko abantu bari mu rusengero, ko abantu bari mu madini menshi, eske barazi igituma batonda badirigiza ku rusengero? Barazi igituma? Mbega barazi iherezo ry'ibyo bariko barasenga iyo biherera? Mbega barazi iherezo ry'ibintu barimo? Cyangwa bari mu bintu bivangatiranya, bibaza ngo bizohera uko nyene? Hamwe rimwe na rimwe bamwe baja gusenga umenga bariko baratakaza umwanya, abandi rimwe na rimwe bakaja gusenga barondera abagabo, barondera abagore, barondera akazi, barondera amafaranga. Ivyo byose byo kurongorwa, kurongora, kuronka amafaranga, kuronka ibyubahiro, kuronka ibyo wifuza, birafise umunsi wo guhagarara, birafise umunsi bizohagarara, birafise umunsi bizohinduka. Hari abantu bubashwe mu isi uyu munsi batinyitse mu isi yose, ariko iyo bavuye mu iyi mpemu y'abazima, ugiye hariya babahambye, muhora mubona babubaha, barabubaha, barubaha aho bahambwe. Bashobora no kwicara kumva yapfuye kandi yari umuntu utokwegera naho yarari, ariko usanga bicaye kwiyomva. Kandi nta n'umuntu avuga ngo uranyicayeko, nta n'umuntu avuga ngo uribuka we uranze uwandi we jewe cagi urabizi. Ibintu byose turimo bifise umunsi, bifise igihe ntengwa. Ariko nanezerewe ikintu bita ngo abera ntikizohera, ntigifise ikiringo. Abera bo mu isi nibo bahagurutse Imana bonyene ku ntebe, igahagarika porogaramu yarimo, ikavuga ngo ngiye kuvugana n'uwera rikarampamagara ari mu isi. Nico gituma yavuganye n'abera irababwira ngo mpamagara nanjye ndabitaba, ndabereke n'ivyikinze n'ivyo mutari bwabona. Abona abera, haleluya. Abona baki nabera, abera bo mu isi nibo ndaba nkanezerwa bonyene. Abera bo mu isi nibo batuma Imana ikora ikintu kibiriraho, igakora ikintu kitari gukogwa kubera uruwera. Abera bo mu isi nibo ndaba nkanezererwa gusa mu buzima, mu bintu wakora byose. Waba umuntu akomeye, yoroshe, ahambaye mu bintu bimwe na biri, ntiwirengagize kuba uwera. Fondasiyo y'ukubaho k'umuntu bigatuma umuntu agaciro kadahera ni ukuba uwera. Wera abera. Munyemere tuduze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Amen. Mwisi turamaze kubona abantu bariho, kandi iyo bapfuye barahera bakibagirwa, ariko rimwe na rimwe turabona icyo Bibiliya ivuga, cyangwa turabona ibintu bita imizimu. Iyo umuntu yapfuye agapfa ari umunyabyaha, agapfa ari umupagani, impemu yiwe igenda kuramforosa abadayimoni. Impemu yiwe iza kuramforosa abadayimoni. Mu yandi majambo, umuntu apfanye ibyaha agapfa ari umupagani, abatanze raforo kwa shetani. Uzobibonera hehe? Uzobibona ku bantu murara murarota bapfuye, baje kubagendera, kabona rimwe na rimwe babakwega
abarozi iyo bariko bararoga abantu ico bifatanya naco ni imizimu y'abantu bapfuye ari abanyabyaha, niyo connection bakoresha. Nico gituma mu gusambura ingo nyinshi zanyu hanze imizimu y'abapfuye ukabona uza gusambanywa n'abantu utazi. Nico gituma ushobora kurara ngaha ukabona urarana n'abapfuye bakutamika inyama, kandi bwaca mu gatondo ugasanga wagwaye, bakubwira ngo narinje kukuraba ibyawe wari ufise bigahomba. Bakonekta abarozi ku mizimu y'ababandi bapfa bo mu miryango y'iwanyu. Ariko uwapfuye ari umugororotsi, gira mugenzi wawe ngo umugororotsi. Haleluya. Umugororotsi ntibamwegera, umugororotsi ntibahamagara ijwi ryiwe, umugororotsi ntibamukabura, ntibamuzura. Umugororotsi naho yoparozwe ntashobora kuzugwa n'umurozi, kubera afise ingabo z'ijuru zimucunga zitaboneka. Abera bo mwisi. Umwe yari ngaha kuwa Mungu, wa mukobwa yari hano atubwira yaje kuzimu. Mwarumvise ko avuga ko imizimu idashobora kwegera ku bantu bapfuye abagororotsi. Mwaravyumvise? Ntimwari ngaha? Abagororotsi mu bantu batangwa, ntimwavyimviye n'amatwi yanyu? Mu bantu batangwa ikuzimu umugororotsi ntabamwe. Mu bantu batanga kwibimazi umugororotsi ntabamwe. Haleluya. Baza gutanga ibimazi umugororotsi. Jewe Pastor Joseph nta daimoni yontanga kwikimazi. Wewe uri umugororotsi nta daimoni yo gutanga kwikimazi. Uzopfa hageze kubera Imana iguhamagaye, ariko ntuzoba inyama z'abadaimoni, kirazira. Abinyama z'abadaimoni, nta mugororotsi abamaraso y'abadaimoni, kirazira. Niyo abadaimoni bamubonye basanga umugororotsi yaka umuriro. Haleluya. Abera, ndiko ndavuga kubera, ko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Uragomba ko ubuzima bwawe bunanira abarozi n'abadaimoni. Iyunge mu maraso ya Yesu. Fata ingingo yo kwezwa no kugororoka. Itandukanye n'icyaha. Bazobipima, bazobigerageza, bazofata ubusa, kuko ntibashobora gufata ku muriro. Bibiliya ivuga ngo abamarayika yabagize iki? Yabagize iki? Abamarayika yabagize umuyaga, ariko twebwe Abera yatugize umuriro. Haleluya. Abamarayika yabagize umuyaga baraguruka bakazimangana, ariko twebwe abagororotsi Imana yatugize umuriro. Umuriro waka. Nico gituma turambika ibiganza ku bagwayi. Urimo abadaimoni akavuga ngo turahiye 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 turahiye. Muri twebwe hari umuriro w'Imana. Abera bo mwisi. Haleluya. Abera biki bamwisi. Abadaimoni baratinya cyane abantu b'abagororotsi. Ibimazi. Nta muntu w'umugororotsi yapfuye agororotsi uzorota yaje kugutera, ntibibaho. Niwamurota uzomubona ari mu ijuru, niwamurota uzomubona yuzuye umuriro waka, niwamurota uzomubona aje ageze naho wogenda kumubona. Iyo ugeze imbere yiwe arakubwira ngo ntunkoreko, ntunkoreko. Nagiye mbona abakozi b'Imana batashe mu bugororotsi bakarangiza neza. Hari igihe ndababona nkababona bari ahantu heza heza, nkumva umenga no habasanga, bakacambwira ngo aha ntibishoboka, ntiwemerewe kuhegera. Kubera iki? Uracari mu mubiri. Abo nabaki nabera bapfuye, arabera bapfuye, arabagororotsi bapfuye, ari abantu buzuye mpemu yera, n'abantu badakogwako n'abadaimoni. Wofasha ugatera haleluya, ico mukabuwera. Abera bamwisi.
dukwiye kugwana intambara yo kubuwera mu minsi ukiri hano mu isi. Imana ishimwe cyane. Yo kuba umugororotsi. Ibitugerageza birahari, ibitugwanya birahari, ibitwambura ubugororotsi birahari, ibitwambura ibidusamaza, ibyo tunezereza ngo dutakaze ubugororotsi imbere y'Imana birahari, ari kugwana intambara yo kuguma wejejwe wera. Imana ikurabye ikavuga ngo nitegereje mu bantu bo kumutakura nabonyemo umuntu yera. Haleluya. Abera bo mwisi. Abera icyo Bibiliya ivuga kubera ntabwo ivuga ko bazopfa, ahubwo ivuga ngo abera barasinzira. Haleluya. Abera baragira gute? Barasinzira. Kandi urakurikirana urupfu rw'abera rutandukanye n'urupfu rw'abanyabyaha. Hari umugabo umwe yapfuye, naramubwiye ubutumwa bwiza aranka kwihana. Yari umugabo apima nk'ibiro nk'ijana cyangwa hafi nk'amajana 2, afise uburebure n'inkomezi ziteye ubwoba. Hanyuma ndamubwira ubutumwa akaguma avuga ngo nzokwihana. Ndamubwira gerageza wihane, ntuzi munsi n'isaha. Urabona urafise amahera, ariye inyama yajya ikinyita cyangwa igikenye cyose cy'ipene, barotse inyama bakarunda ku isiniya akazijya ari umwe. Yari umuntu aronka amafaranga mu buryo butandukanye. Nkamubwira ati sawa, kandi uwo mugabo yarankunda akagerageza uburyo bwose. Nkamubwira ati urukundo nkunda, naho ubona ufasha ukankorera ibintu ndababara cyane kubona ufise impamvu zituma utaruwera. Kizwa wihane, witandukanye n'ibiriko biragusamaza. Kambwira ngo nzokwihana. Umunsi umwe bampamagaye bambwira ngo afashwe n'indwara itakunda kwavuga, giturumbuka, umutima usa n'uhagaze. Aho narindi ndiruka ngezeho nsanga ari mu modoka yicaye gutya ntahindukira. Nanje sindi buterure singirene. Mbwira bazi imodoka icyo gihe ntayo narinzi, katisha tuja ku bitaro mu Cibitoke. Tugezayo mu Cibitoke baravuga ati uyu muntu wapi, ntitwamushobora. Ambulance turamuzana no kuri wakarede. Tuhagezeyo tubona baratubwira ngo uyu muntu ngo birihuta akeneye aha baca batubwira ibindi bitaro tujako. Turiruka twageze ku bitaro 3, icyanyuma baramwakira bamushikana ku gitanda. Uwo mwanya yateruwe n'abantu nk'8 kugira ngo dushobore kumushira ku gitanda. Ageze ku gitanda yapfuye avunye ibitanda 3 byo mu bitaro. Ndabona kabisa na za nguvu ziwe. Twari twicaranye, hamagara umuntu ati mfasha. Aragorora amaboko gutya, arakanura amaso nk'ukumenga ni ikintu kigomba kumutwara. Arayakanura amaguru aragorora. Turaza ngo twegeranye, akagira gutya. Abagabo nka 5 twese agaterera hariya, akiduza ngo yiruke, akamanuka igitanda kikaba kirakenyutse. Urupfu rw'abanyabyaha. Yarabona ibintu ariko aranigana nabyo. Yarabona abadayimoni bariko baramukwega. Yarabona abadayimoni bariko baramuboha. Baramubwira ngo ngwino waradukoreye, ngwino tukujane. Akabyuka nk'uwo kwiruka, ukamenga yo kwiruka igitanda kikavunika. Imana igushoboze udopfa urupfu rw'abagororotsi mw'abakristo. Imana igufasha ishiraho impamvu zituma upfa urupfu rw'abagororotsi. Kandi senge n'Imana igushoboze, igukure mu bihe waba urimo by'amageragezwa ibyo ari byo byose. Wisengere amasengesho nagomba ngusabe uyu munsi. Wamusenga uvuga ngo Mana uzomfashe, nzogira iherezo ry'abana b'Imana, nzogira iherezo ry'abagororotsi. Naho woba hari imigozi kuboshe, birashoboka yuko Imana ishobora kukubohora iyo migozi niwabishiramo ingufu, niwatabaza abakozi bayo, niwagisha inama, niwahamagara ijuru. Rirashobora gucagagura imigozi yose urimo, ukazopfa iherezo ry'abana b'Imana. Biranyereka umukozi w'Imana yasenze avuga ngo icyomfasha nkazopfa urupfu nk'urw'abagororotsi. Imana nishimwe cyane. Ibitanda 3 bipfuye, bambe byose bikataguritse, byose
bivunaguritse, mbona aragoroye, urufuro ruragenda, umugabo aracikana, apfa avunye ibitanda bitatu. Amaso yarazuka, ukabona ko agomba kuvuga ibintu, kwabona ibintu. Imana igushoboze, Imana igushoboze. Ariko ndabona uwundi munsi nari kumwe n'abakozi b'Imana bashika batatu, bose bagiye babona bataha. Mbona umunsi umwe twari kumwe n'umuntu turi mu bitaro, arambwira ngo nagomba ngo turirimbe, kandi yararembye ameze nabi. Noneho ndishima ndanezerwa, mbona umenga arakize. Arambwira ngo nimumvyure, turamuvyura acaricara. Noneho turamurekura, twahora tumiyegeka, tubona umenga arakize, aricara atangura kudutwenza no kutuganiriza. Ngo burya ngo naja ha mu bitaro ryari, aratuganiriza neza. Turamubwira ati wumva gute? Ngo je numva ameze neza, ngo ahubwo ngo nimundondere ivyo kurya, ngo numva nkeneye kurya. Ndamubwira ati tukuronderera iki? Ngo wondondera agatoke ngo koroshe, ngo je numva no karya. Mbwira uwo turi kumwe ati mugabo iruka rondera ingene woronka agatoke koroshe. Nawe ati oya je ngomba ngumane mvugana nawe, ahubwo reka dutelefone umuntu akatuzanire vuba byihuse. Aca telefone umuntu, atukira aho tugitwenga, arigorora gutya ati usiko numva nkomeye, arambwira ngo none ngo naje ngaha ryari, turasezerana turayaga turavuga nyene. Hanyuma amaze akanya arambwira ngo je numva ngo ivyiza tukwiye kuririmba, ngo tubanze turirimbe. Aramubwira ngo indirimbo tworirimba ni yiyi, turirimba indirimbo yiyi. Aca atangura kutubwira ngo hari igihugu ciza cyane twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiye nuko data yakitweretse aho hantu. Ya hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Amen. Ndakajya ko ndaryoherwa, ndakaririmba. Mbona aradufashije kukaririmba. Aheze ndavuga ngo je numva mworirimba kandi. Amubwira sa turirimba kandi akara. Acha turirimba ngo hariho bamwe bazinjira mwijuriyo, babona ibyiza uzo. Hari inzira zahabu zikayangana cyane, hose hazoba ishimwe n'ibi, uzoba. Ndakaririmba nawe yicaye, turakaririmba. Ntangura iby'icyo gihugu, ndahumiriza, ndafashwa. Ntangura kwibuka inzira z'inzahabu, ndaraba mu isi yose nsanga nta nzira z'inzahabu zihari, nta nzira, nta n'inusu y'irobo, nta n'ikilometero, nta cy'inzahabu zihari. Ariko ndakwega icyo gihugu ndakibona, numva ndanezerewe, ntangura kurira, numva umunezero, numva ijuru ndarikunze, numva ndakunze ijuru. Ndajanwa, kumbe nawe ajanwa kimwe, tujanwa kimwe. Nagize gutya, araririmba, ararira, aranezerwa, natwe turarira. Acajyama ku gitanda, twibaza ngo nugufashwa, twibaza ngo nawe yafashijwe nk'uko twafashijwe. Ngize ndamuhamagara ati mwene data naka, we naka, we yagiye kera, yagiye atwenga. Bwira mugenzi wawe ngo urupfu rw'abagororotse. Haleluya! Usengere urupfu rw'abagororotse. Haleluya! Bene urupfu nk'urwo n'urw'abagororotse. Abera. Nta kintu na kimwe mu isi kiguye kugutandukanya, nta kintu na kimwe mu isi cyotuma utari uwera. Naho Yesu yarabivuze neza, haravuga ngo vyomariki kunguka ivyo mu isi byose ukazohomba ubugingo budashira.
abera bo mwisi nibo bonyene ndaba nkanezerwa. Haleluya. Ako ndiko ndavuga ivy'abera, nawe kumbura ukaba bikugora kuba uwera. Ndazi ko naho nta no guhezagira uza kugira. Wapi butumwa nk'ubwo gira buratuma nta n'amazi wongurira. Ndiko ndakubwira ibintu bisa n'ibiriko biragukomeretsa. Wapi ariko ushaka ubireke. Ndavuga abera, ndavuga abera. Uyu munsi nahawe kuvuga kubera, umugabane w'abera, inyungu y'abera, iciza cyo kubabera. Haleluya. Abera bo mwisi, abera bo mwisi, abera bahe. Ngize gutya ndaraba nsanga yanezerewe, yatwenze, yapfuye atwenga, ariko arababona, abona baza bamutwara abamarayika, bamuprotokora, bamubwira ngo kaze mwana wanje, aratwenga. Twagerageje gufunga umunwa kuko yari yapfuye atwenga, igihe abandi bapfa bababaye, ariko we yapfiriye mu munezero. Abera bo mwisi niba Imana iraba ikanezerwa. Abera. Haleluya. Niki cyo gutandukanya n'urukundo rw'Umwami Yesu? Nigiki? Paulo yarabivuze, aravuga ngo n'amafaranga, aravuga ngo n'icubahiro, aravuga ngo n'abahambara, aravuga ngo n'abamarayika, aravuga ngo n'abanyenkomezi, avuga ngo n'inkota, avuga ngo n'ubukene, avuga ngo n'inzara. Paulo avuga ngo menye neza ntakekeranya, ntaco ntandukanya n'urukundo rw'Imana, ntaco ntandukanya n'ukuba abera. Raguye umunsi umwe ni gutandukanya n'ukuba abera. Umugabo ashobora kugukorera ibyiza byose, ejo akagusiga. Akazi gashobora kuguha inzu nziza, ejo ukazoyisiga ikazobamwe abandi. Reka ndababwira, turiho iminsi mike cyane ya alala. Aka kantu ngomba ndagagarukeko. Munyemerere mu ndabe mwese, ntabwo bamfise bwuko mu ndabe mwese, ata muntu numwe atanda mwese muriko murambona. Umbiriza rero aka kantu ngomba kukubwira. Imisi dufise hano mwisi ni mike, naho womara imisi imyaka 100, naho womara imyaka 200 unezerewe, urara ku madolare, urara mu nyama, urara mu mafiriti, ugenda mu ndege, naho womara imyaka 500, iyo ni mike ugereranye no kuzoba mu muno utazima w'ibihe byose, mirere na mirere, uri mu muri utazima. Abera bo mwisi niba Imana iraba ikanezerwa. Haleluya. Abera bo mwisi, abera bo mwisi, abera. Jambo riravuga ngo ivyo urabikora nanje nkahora, kwiyumvira yuko mwanya nawe gose. Haleluya. Hari abandi batazi ko hariho inyungu yo kubabera. Kubabera bifise inyungu, ahubwo kubabera biragoye gusa. Kuba umuntu kuba we biragoye, kuba we kunezereza Imana nukwiyanka. Nukwiyanka. Hari ibintu binezereza umubiri uza kubona mu nyuma kubera wabaye we. Nyagira umuntu azoguhenda ngo abera ngo nibo bakene, nyagira umuntu azoguhenda ngo akubwire ngo urumva ngo abera ngo imisi yose ngo babara bakene. Abera ashaka gukena uyu munsi, ariko ejo hiwe hazogutangaza. Kubera iki umukene, kubera iki uwera bishika agaca mu bihe by'amageragezwa? Mbere
ubutunzi bwiwe bukaza buhoro buhoro. Nukubera yabaye uwera. Erega iyo umuntu ari uwera hariho ibintu abanyabyaha baronka we wataronka. Iyo bibye wewe ntiyiba. Iyo bavuga ngo ngwino ndaguhe amafaranga yananda kurihira inzu kubera ibyaha mugira gukora, ivyo ntibimubako. Iyo ukoreshwa n'umuntu akakubwira ngo ngwino ndagukorera ibi kugira ndaguha ibi, uwera ivyo ntakora. Uzasanga rero abantu benshi bakora ibyaha, bagendana imiduga, bagendana ibintu byose kubera babironse mu nzira atariyo. Bareke baronka uyu munsi, ariko ejo iyo wasenze, iyo wagororokeye, iyo wubahishije, nawe ejo izokugirira neza kandi uzoba depansa, zobarenga. Nimba bakorera isi bakaronka amafaranga, twebwe birihuta, bambe twebwe birateba ariko biraza. Iri jambo nturyumvise neza. Narivuze ngo twebwe birateba ariko bigiragirane, biraza. Birateba ariko bigira gute? Biraza. Kandi twebwe iyo bije biza bifise pose, biza bishigikiwe, biza birinzwe n'Imana, biza bizananye umugisha, biza bizananye n'isezerano, nibinyiganyizwa kubera biba bivuye mu rukundo rw'iki? Rw'Imana. Lota karabasikelo. Abera bo mwisi. Abera bo mwisi. Lotekelo bosikelo. Abera bo mwisi. Nibo Imana irabikaneze ikavuga ngo reka basonze uyu munsi, areke ejo habo hazotangaza abantu. Reka uyu munsi batabwe hanze, reka uyu munsi bagende gusa, ariko abana banje abera, abihanganiye amageragezwa, abihanganiye uruvugo, abihanganiye inzara, abihanganiye ukugororoka, aba nzobagirira neza. Abera bo mwisi. Abera bo mwisi. Yaba hari umuntu hano bateye haleluya. Abera. Nugwane n'ubutunzi bwihuta, ahubwo ugwane n'ukuba uwera, kuko birashoboka ubwo butunzi buje mu nzira atarizo, nuzobushikire, nuzoburambane. Ariko bana kwana no kugororoka, Imana nye n'amahoro se umwami wacu Yesu izogukorera neza. Abera bo mwisi. Haleluya. Abera, haleluya. Yo. Abera. Abera. Abera, haleluya. Abera bo mwisi. Abera bo mwisi ntibaheranwa. Bashobora gusuzugurwa uyu munsi, bashobora gutabwa uyu munsi, bashobora kwibagirwa uyu munsi, ariko kazimara abera. Bashobora kuburara uyu munsi, ariko baryamanye ibanga ryo kuba abera. Bashobora kwirukanwa no mu nzu bakabita besikro, ariko baryamanye ibanga ryo kuba abera. Bashobora gupanga uyu munsi uwo mwiganye afise etaje zibiri, ariko rimwe na rimwe zitaje mu kuri. Ntukangwe n'ivyo, ntuhonogwe n'ivyo ngo nuko yagusize. Umviriza, yagusize mu isi nawe wamusize mu ijuru. Yagusize mu isi, kandi iyo wiyambitseko, iyo mugendana nayo, iraje mutwenze, iraje gusiriprene. Abera. Abera. Nibakabahonoza inoti bariko barabereka. Nagomba nababwire ngo amafaranga turayemerewe kandi twese na yacu, kandi tuzoyaronka. Nitwababera tuzoyaronka, bishobora guteba ariko amafaranga tuzoyaronka. Abana b'Imana tubikiwe ibanga, haruruhisho.
imana n'ukweli bakatwitiranya kuko dusanga ibishimbo twitiranya kuko dusanga ihene sobanukane saho bihe hari igihe kimwe bizosobanukane abana b'Imana tugahagarara twe uraceceka ihorere ndumva guhorera ndumva aje kugura abana b'Imana turayishurwa mikrofone abaririmbyi mumpere mikrofone muri
uko tuzasa kurahishurwa abisi batatu bakatwira Chuti ibihangane hari umwami aje gutabara. Hari umunsi bizosobanuka neza. Abana b'Imana basuzuguwe mw'iki gihe, abana b'Imana batawe iki gihe tugatambuka twemye. Hari umunsi bizosobanuka neza. Hari umunsi bizosobanuka neza. Haleluya. Hari umunsi bizosobanuka. Naho uri mu marira, naho watawe, naho usuzugurwa, hari umunsi bizosobanuka neza. Naho uyu munsi batakwemera, imiryango irakorana, ukamenga wewe ntiwibukwa, ariko abana b'Imana tubikanye iki ibanga. Abera bamwisi babikanye ibanga, baryamanye ibanga, bagendana ibanga, basonzanye ibanga, bakenanye ibanga. Baravuze ngo tweho iwacu sa hari ahandi tuzoje. Hari umunsi bizosobanuka neza. Baratwitiranya, bakakubona ibiro, bakakubona inganusa, bakabona iyo uvuka, bakakwitiranya. Rimwe na rimwe nico gituma bashaka kugufata n'ibintu bitagira agaciro, barakwitiranya. Ariko hari umunsi Imana data wa twese, iyo twabaye umwe, iyo twakurikiye, iyo twubashe, iyo twasenze, izoduha ijambo, izotwicarika, izotunezereza, izotuduza, izodusobanura aho abandi batarengana. Ukumva ijwi rivuga ngo kaze mwana wanje, wabaye umwizigirwa mw'isi, none ngwino nanje ndakurisha umunyenga, ndakudodeshe, ndakwereke ko wakoreye ari Imana nyena amahoro. Hari ngo atere yindi. Haleluya. Aha. Baratwitiranya kubera tugwara kumwe, tugasangira ibiharage, tugasangira amagogwa, tukarara hamwe. Mbere ugasanga bamwe turabapangiye amazu, abandi ugasanga turabakorera, turabakozi babo. Ariko hari umunsi bakwiye kumenya neza. Nagomba ndababwire ngo iri zuba kubona ari cyaka, imvura ikagwa, ni kubwo abagororotsi bakiri hano mwese. Nimba connection zikiriho, nimba ama connection yakibaho, nimba abatunzi bakiguwe neza, ni kubwo Abera bakiri mwisi bakiriko barasenga.
umunsi abera bazova mw'isi, umunsi abera bazova mw'isi, isi yose izomenya yuko umugororotsi yarafise agaciro. Umugororotsi abazoba babizi neza n'abantu bazoba bari mu ndege umupilota ari uwera bakisanga ari bonyene umupilote yagiye, abazobimenya neza n'abantu bazoba bari mu modoka shoferi ari uwera bakazosanga imodoka igonga ibipoto uwera yagiye. Atera haleluya. Hazoba amasanganya ku isi atigeze kubaho. Abapolisi bajejwe gutunganya ibintu mu mabarabara uwo munsi bizobacanga, kuko hazoba ambutiyage batazoshobora gutunganya neza. Hazoba amasanganya atagira intervention. Uyo munsi abaganga bizobagora kuvura, kuko indege zizokorora abantu, imiduga izokorora abantu. Inyuma yaho bazomenya ko abagororotsi bari bafise ijambo, naho duhoze tubikanye ijambo, naho duciriritse, naho tutemegwa, naho turaba inyuma, turaba agaciro mu nyonga suwaturemye. Haleluya. Abera bo mwisi, abera. Haleluya. Narimvuze ngo abera bo mwisi, abera. Mani bahumugisha muzobabera, muzobabera. Mani bahumugisha muzobabera bo mwisi, muzobabera muba abakozi b'Imana, muze mugira amavuta aruta ya papa, muze murasenda abazimu n'ibisigo. Abera bo mwisi. Haleluya. Abera. Ngomba kurangiza ndiko ndavuga kubera. Dusomere Petero chete cha mbere cha Petero igice cyaho cha mbere ku 15. Oya banzu dusomere chete cha mbere cha Petero gatatu ku 12. Ngomba ndangize. Chete cha mbere cha Petero nico gice cha mbere nyene, igice cha gatatu pardon. Chete cha mbere cha Petero gatatu ku 12. Dusomere nshuti. kuko inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotsi, ziri kubera n'amatwi yiwe, n'amatwi y'Imana ari ku byo basenga. Amen. Komera amashyi umwami Yesu. Rimwe na rimwe hariho amajambo menshi dusenga ntiyishugwe, ugasanga kubera iki atishuwe. Wayasenze urinde, wayasenze umeze gute? Yesu adufashe cyane. Ariko ngo inyonga z'Uhoraho, hariho abantu nabajije nsanga inyonga ntibazi icyo ari cyo. Inyonga, abantu batazi inyonga bashira amaboko hejuru. Abantu batazi inyonga bashira amaboko hejuru ni benshi. Reka ndababwira, inyonga ni amaso. Amaso yiwawe ni amaso, mugabo amaso y'umwami ntibayita amaso, bayita inyonga, kubera n'umuntu yubashwe n'Imana. Rero bayita ngo inyonga z'Uhoraho, kuko inyonga z'Uhoraho ngo ziraba baki, ziri kubagororotsi, ziri kubaki, kubagororotsi. alala, ziri kubera, ziri kubagororotsi. Inyonga z'Uhoraho n'amatwi y'Uhoraho akurikirana abagororotsi gusa. Rimwe na rimwe hari igihe usenga ukibaza ngo amasengesho yawe ntiyumvise. Ikontorore uraba uriwe, niwasanga uruwera uvuge ngo nahitishuye yumvise ndarindiye. Imana iri mu ijuru, nta wundi muntu araba, nta wundi muntu araba. Shaka ufise ugire amamiliyare n'amamiliyare ku mabanki, inyonga z'Uhoraho ntizikuraba, ariko ziri kubagororotsi bubahisha Imana. Naho wowe uyu munsi wumva ufise ibiro nk'ibi by'iwanje, uno munsi ubona agize ibiro byinshi, mugabo bimwe mubona no kubera iyi koti. Umunsi wombona nambaye akajire, ucavuga ati ivyo ni biki none? Ariko naho biruko inyonga z'Uhoraho ziraba uwo mugabo ameze uko, zikaraba uwo muntu afise ibiro bingana uko, agakankamira ibisigo bigahunga, abagwaye bagakira, kubera inyonga
z'uhoraho zihanze amaso we icyo azosaba Imana iragikonfirima kuko inyonga z'uhoraho ziri kubagororotse kandi n'amatwi y'uhoraho ateze akurikirana abagororotsi. Haleluya. Ijambo ry'ubuzima rwana intambara kugira ngo inyonga z'uhoraho zikugumeko. Va mu cyaha, vayo. Naho ubibonamo inyungu, naho ubonamo icyubahiro, Yobu yarabivuze ngo byose n'ubusa gusa no guhahamira umuyaga, na Dawidi yarabivuze gusa. Hari umunsi uzoseruka imbere y'Imana. Dusomere na hajya hambere ngomba ndangize Petero wa mbere 1:15 nahasanze amajambo. Haleluya. Nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe mukwiye kubabera. Haleluya. Dusomere twumve. Ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, yego cyane, namwe ariko mubabera mu ngeso zanyu zose. Haleluya. Amen. Nk'uko yaduhamagaye ari yera, natwe dukwiye kuba abera. Yo, mwiki gihe kubabera biragoranye cyane. Abantu bosenga bakuzura mu rusengero ariko ntubabwire kubabera. Basenge biba, basenge basambana, basenge babesha, basenge bakanwa kamwe tubiri dutatu, bakanwe, basenge banura urumogi, basenge beskroka abantu, basenge ivyo byose babikore nta ngorane. Urabesha, hari amasengesho y'impabusa uri kuratakaza umwanya. Ubwa mbere bwo na Shetani yakuravya aragusuzugura. Mubabera mwabaririmbyi mwe muri korale, mubabera sanga baririmbyi biki gihe ari kivangatirane, ari kuri podium avuga Imana umengana umumarayika, ageze mwibarabara yambaye ubusa, uribaza niwe canke tiwe. Sanga umuntu ari mu rusengero agenda yambaye shimwa Yesu, agenda yunamye, ageze hanze mu gisagara umusanga yambaye kora, umukora hejuru, ibitugu biri hejuru, ukibaza ngo ujya niwe yari mu rusengero. Niwe aribwo erega arasenga mugabo ibyo abera ntibimuraba. Kozi w'Imana agahagarara avuga ubutumwa, akabuvuga n'ibitangaza bigakoreka, uri kurabibona akakubwira ibintu umenga nivyo, ariko waraba ingeso ziwe muri karitsiye, waraba abo bakwegana, waraba ibyo avuga ugasanga ntibisa n'ibikorwa ariko arakora. Yesu arabivuga neza ngo bene abo abakozi b'Imana b'ukuri, abasenzi b'ukuri, abakristo b'ukuri, abera muzobamenyera kuvyo bama. Kuvyo bama. Imusi ndazi nta haleluya, ariko je ndayiterera, je ndiko ndayumva. Burya haleluya ntizikwiye kwama imisi yose ari zo ku munwa gusa, harakeneye haleluya zo mu mutima, zo mwibanga. Uyu munsi rero hariho iziriko ziravugirwa mwibanga, hariho n'abandi bariko baramaramara kuvyo bariko barabwirwa, basanga ari bonyene bameze nk'ijini ku mugoroba, bameze nk'ijini muri societe, bari aho barabizi. Hariho abaje hano gusenga ku mugoroba bahanye rendezvous ko baza guhurira muri hotel. Hari n'abandi bari hano igindwi bahanye rendezvous y'urugendo kanaka rwo gukora ivyaha. Ndaguhaye pole sana, ariko Yesu aragukunda. Yesu agufise ku mugambi mwiza, abera bo mwiza. Reka ndababwira, igitangaza si ugukira ingwara, ahubwo igitangaza ni ukwemerwa n'Imana. Igitangaza ni ukuba uwiki uwera. None gushobora gukira ingwara ejo ukazopfa ukaja mu muriro, none gushobora gukira ingwara ejo ugasobira kugwara, ariko uwera kuba umugororotsi nico gitangaza. Kubera iki? Reka ndakubarira, gukira ingwara n'ibindi bitangaza byose muri ko murabona
Imana irabikora kandi na shetani arabikora. Nta muntu araja ku mupfumu bakamubwira ibyiwe byose. Nta muntu araja ku mupfumu bakamubwira ibintu agasanga nivyo. Nta n'umuntu araja ku mukozi w'Imana bakamubwira ibintu agasanga nivyo. None erega shetani kubera ikatabikora. Shetani yahoze mu ijuru. Shetani arakuzi. Shetani arakuzi. Azi ibintu byawe byose. Kubona woja ku mukozi wa shetani akakubwira ngo wewe rero wakozwe ibi nibi ivyawe bimeze ukuntu ico sigitangaza na kimwe kibaho. Nibibaho. Kubera ujya mukozi wa shetani aravugana nawe aramwibira amabanga. Abapfumu abarozi bakorana na shetani arababwira ibyabo. Ico sigitangaza. Ahubwo igitangaza nugukora ibyo abandi badakora. Mbega ibyo abandi byabananiye nibiki? Nukugororoka. Kugororoka byananiye abakozi b'Imana benshi, kugororoka byananiye abaririmbyi benshi, kugororoka byananiye abasenzi benshi, byananiye n'abakizwa benshi. Icompa ugakora ibyo abandi bariko barakora mwenye minsi. Kubera iki urabakarore ku bandi? Umuntu akubwira ati iyo nyambaro yawe ni ngo na pasiteri kazi nakara yambara, ngo na pasiteri nakara yambara. Kubita igitoko hari wagira ngo ja kuri Facebook ngo na YouTube ngo bishop nakara yambara, ngo apotre nakara yambara. None wa apotre bakubwiye ngo ni wazokujana mu ijuru. Bakubwiye ngo ijuru ni waritanga. Wewe ntimuzokubitanira mu yo muriro natagororoka. Kora Imana ishaka. Kora icyo Bibiliya ivuga. Haleluya. Nurabe ibyo abandi bakora ahubwo rabe icyo ijambo ry'Imana riko riravuga. Tera haleluya. Abera bomisi. Abikora saa 1:12 kugera ku 13. Ngiye gusenga. Ndikumva amajambo uyu munsi ashobora kutakorohereza cyangwa ashobora kutakunezereza, ariko nimba uri umwe mu baja mu ijuru wakwiye kunezerwa n'aya majambo, kuko n'amajambo atavugwa ahantu hose, n'amajambo atagezweho. Ayo majambo ntagezweho. Ndakubwira amajambo agezweho nayavuga ngo mbonye Imana igutabaye, mbonye iguhaye visa, mbonye iguhaye umugabo, mbonye iguhaye umugore, mbonye iguhaye inzu, mbonye iguhaye iki, mbonye. Ayo ni yagezweho. Ariko natwe tugusubiye inyuma ku ijambo natirere ry'ubuzima rivuga ngo abera bo mwisi nibo ntora Imana inezerererwa bonyene. Amen. Mushime data wa twese. Mushime data wa twese. Yabashoboje kuragana n'abera. Subire nyuma neza, tangura neza. Haleluya. Abera. Mushime data wa twese. Mushime data wa twese. Yabashoboje kuraganwa n'abera. Yadushoboje kugira umurage cyangwa kuraganwa n'abera. Umwandu wo mu muco. Umwandu wo mwijuru. Yadukijije ububasha bw'umwiza. Kubw'abera yadukijije ububasha bw'umwijima. Atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Tera haleluya. Amen. Kubw'ukwera, kubw'ukugororoka yadukijije ibyaha byatwizingiye ko. Adukiza ubusambanyi, adukiza ubusuma, adukiza uburozi, adukiza ibintu byose, adukura mu mwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda, atwicarika nayo. Abera turi hano tutahari, abera turi mu isi tutari mu isi, tubikiwe ibanga, tugenda n'ibanga. Umunsi umwe bizosobanuka neza, batubona hano, ariko tutari hano twaramaze kuduga. Yatwimuriye mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Mwakirire amen. Yaratwimuye. Hari abantu bakiturabira hahandi. Iyo umuntu akijijwe yahora asambana, abo basambanye ntibamenya amakuru, baguma bakurabira hahandi wahora. Mwahura mu nzira ngo uzobabwira ati nta makuru gifise, wewe nta makuru
wewe uhoraho yaranyimuye. Amen. Hallelujah. Abo mwasangira urumogi baguma bakurabira hahandi. Abo mwasangira kujya ibiturire baguma bakurabira hahandi. Uzobabwire ngo nta makuru gifise. Nigeze kubaho ndonka amafaranga menshi ku munsi. Icyo gihe nimba inzahabu nkadandaza inzahabu hari mu bihumbi, hari mu 87. Naronka ibihumbi 50, 60 ku munsi, 70 ku munsi. Mfise amafaranga nkayaharura y'icyo gihe. Ivyo yana gutyo navuga ataha karabaye. Ariko nakubita urumogi meje urukubita harura kwa amafaranga ngiye kuyora ibihumbi 87. Umusozi uri kurasenyuka nkawugira ngo musozi désormais ubu ndakugumije zijya nzahabu ndazikurayo. Nabwira abo turi kumwe atumviriza ntimutinye, manuka mu musozi nawe ufashe ntacyo muba. Umusozi uri amabuye ariko aratembagara ibisozi ibibuye bimwe naho mwaba 10 bitotembagara. Nafata ibuye nkafata n'umusozi nkavuga ngo manuka manuka. Abona ari intwari icyo gihe twanyoye urumogi nkavuga tumviriza nabonye bagize ubwoba. Umwe injira mu mwobo ushigikire umusozi ufatisha umugongo, nanje ndafata hejuru. Umwe akajayo ubundi agashira umutwe hejuru abandi bakinjira. Shefu nkatanje inyuma nkababwira ati nagumisha genda muzani zahabu. Uhoraho ararabubwa bujiji ararabubwa bugugu aratwimura adukura mu mugabane w'abanywarumogi, aratwimura adukura mu mugabane w'ibipapa, atwimurira mu mugabane w'abera. Dusangiye ubwami na data. Nicyo gituma ndiko ndatangaza amakuru ya data wa twese. Hallelujah. Yaratwimuye. Tugomba gusenga. Mbega wewe yarakwimuye cyangwa uracyariyo? Yarakwimuye ukibesha, yarakwimuye ukigunga Imana kigira cyo, yarakwimuye ijoro ryawe wama mu mafilime y'ibikoza soni pornography uraba nawe ngugomba wimenyereze. Ese wo kwimenyereza kubaha Imana gusumba kwimenyereza ubusambanyi? Yo yaratwimuye. Reka ndababwira abantu yimuye bagira ijambo, bagira favere y'Imana, bagira ikikundi. None by'ukuri aha mwebwe ntimunkunda, ijwi ntimwaryumvise cyane. Aha kweri ntimunkunda, aha murankunda kweri atabujyanye kweri. Ariko mumbonera munkundira iki ko atakintu ndabaha? Sa munkundira iki? Amavuta irega samaoki samamesa ko ntayadandaza amavuta. Ariko Imana imaze kunyimura ikankura mu bushobozi bw'umwijima ikanshira mu mugabane w'abera ikanyicerikana na data wa twese, naciye ngira amavuta y'igikundiro. Nicyo gituma uza hano ugafashwa, uza ugwaye ukagenda utabawe, uza wabuze amahoro ukagenda uyarose, uza wabyagucanze ugataha bicanganutse. Nuko yatwimuye ikatwicarikana na data. Jewe nta nibiro mfise nabijya bya muganga. Muganga urabona yambaye ingana aberewe, ashitse hose wo muha ijambo kavuga ati ibyo ari byo byose. Umunsi umwe nakiye mwarimu Sereje ibyo mu biro, yahoze mu ishengero
iryo shengero yakorizemo abakozi b'Imana bose inda zagera hariya ndahazi nanje n'ahandi. Hanyuma je byamucanze bamutaye hanze. Uyu munsi si hari, ejo twaramutanguriye ishengero hariya. Ejo ishengero ryaratanguye, none munsi babandani, kandi ejo hari abantu benshi cyane. Ashitse imbere yanje ndamubwira amajambo, aranda baratwenga. Ambwira ati rega ntuzosubira kurira ukundi naho bagutaye hanze. Arambarira aratwenga. Mu mutima ngo akibaza, none umbariye ko bantaye hanze ntazosubira kurira, umpaye iki? Daboro umuntu nk'ujya atagira n'inda, ujya kweri n'umukozi w'Imana canke n'ufundikanye. Ariko kandi yinda, iyo nda yari karavuga, yaravuye ahantu hari inda nyinshi nini ntaco zari zamumariye. Ntaco zari zamumariye. Kukinda ni nziza. Jewe nanje ntayo mfise, ariko kandi nta niyo nshaka, nta niyo sengera. Mubindajije ishinga ivyo ntibirimo. Kuba munini no kuba muremure no kuba mugufi no kugira ibiro byinshi, ivyo ntibindajije ishinga. Ibindajije ishinga nukwigumira Nduwera, nukuba mu buntu bw'Imana, nuko ntogwara, nuko noguma ngo bitabazimu bagahunga. Ivyo vyonyene nama ntiyagira umuntu azogira n'umutwaro wo kunsengera ngo pasiteri wacu ngo Imana imutere kw'inyama, ahubwo izonteremwe amavuta gusa. Ndamubwira icya mbere, ndamubwira icya kabiri. Yarabibabwiye noneho murabizi. Yavuye aho yari bamwirukanye, bamuhaye yatanze amezi 2 barayanka n'itaratatu. Ndamubwira ati umviriza, ndavye ingene umeze urira, akira amafaranga y'ukwezi kumwe, genda uyamuhe arayakira. Arayaraba ati pa yansa y'amezi 3 nimba 2 aremera ukwezi kumwe. Ndamubwira ati kugira ubone ko nkorana nayo, kugira ubone amavuta ko nkorana n'Imana, mushira uko kwezi kumwe arahita kwakira. Ava hapinde ngo noneho ngomba ndabe. Baguma bamuvuga ngo n'umukozi w'Imana ngo akoreshwa ibitanga, ngomba ndabe. Acaragenda nyene agiye ku buryo bwo kumpinga. Aramubara ngo urumviriza, y'amezi 2 narayariye, narayaguhaye urayanka canda yaje, noneho nzanye kumwe urayakira cyangwa uyareke. Nana pardo nanu kwisigura, yagomba mpinge gusa. Urayakira cyangwa uyareke. Uwo mugabo aramuraba ati uyu muntu ambwiye ngo ndayakire cyangwa ndayareke, ahubwo nzohava ndayabura yose. Nuko kwezi reka mbanze ndagutemba da. Biraboneka ko uyu muntu ntiyiteguye kundiha, ahubwo uku kwezi naricujije, iyo ntwara nabiri reka ntware nuko kwezi kumwe bahasi. Acha timba mampe kutwara nayo, ndabona nawe waragowe, ahubwo sindabizi, ariko genda uyarondere ningoga. Ti sawa. Acara yatwara itarampamagara te mugabo, tigabo ndura umukozi w'Imana. Amen. Amen. Ujya mukobwa wanje sinababwiye ejo bundi ntiyabashingiye intahe, ampamagaye ngo urumva rero ngo bambwiye ngo imitsi ngo bandungitse muri scanner ngo imitsi igomba iturike nibi ndamutwenga ndihore, ndavuga ati ivyo nibiki. Amubwira scanner iyo ntuyijemwo, hanyuma ayo mahera wojanye muri scanner yanzanire ahubwo kuwa mbere yanyarukane akora ibikorwa by'Imana, hanyuma ubwo bugwayi bwawe ubundekere unanire. Kandi rero ntiyahereye kumpa ayo mafaranga ngo abanze kuyama, kandi yarayafise, yabanje kuyagumanya. Kandi nanamubwiye ati nzanira ayo mafaranga. Yabo wundi yari cyaza ati akira rero ya mafaranga nayazanye muri scanner singiyeyo, ariko wapi nabwo yayamaye. Yaraje ati nibiki inje usengera, ati sawa. Mamagara abantu 2 turamusengera. Umuntu atahana ababara turetse umutwe yumva ugomba uturike, munda nta ngorane yari afise, mu gatuntu nta ngorane yari afise, atangura kudahwa amaraso. Arayadahwa ibisigo turabitutumura byose. Mu mwanya ndamubwira ati zungagize umutwe. Ngo nakize. Ngo nakize.
yagiye kumpa amafaranga yakize, ariko kwa muganga ayatanga bakimupima ntiyayatanze imbere. Yesu adufashe cyane. Acavuga ngo naye amafaranga scanner ngo nari nayazanye ngo akira rero ngo nakora ibikorwa by'Imana, ariko yari yakize. Yesu adufashe cyane. Tuca turayakoresha ibikorwa by'Imana, ariko kwa muganga muri scanner ukira udakira, biboneka bitaboneka, uyariha inyuma cyangwa uyariha imbere. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Reka dusenge ubushobozi bw'Abera. Nagomba ndakubarira ngo burarinda ugatuma umuntu adapfa gupfa. Ntuzopfa, nimugomba kuramba cyane, nimugomba gushika kure imbere yuko dusenga. Abera baracungwa n'ijuru, Abera bongerezwa iminsi yo kubaho. Abera tera haleluya. Muze Abera baragwara ingwara mugabo ntizibahitana, baca baza mu bitaro byo muri repentance, tukabarambika ku biganza nk'uko Yesu yabivuze, bagataha bakize mu izina ryayo. Amakanseri, amadiyabete arakira, apana amadiyabete, amafyigo yaboze akirira hano. Uwo n'umugabane w'Abera. Abera Imana yabahaye ubushobozi, Abera Imana yabahaye ububasha, Abera basubizwa mu byabo bari baranyatswe n'abarozi, Abera bagarurizwa amasezerano yabo. Ngomba senga, hari ibintu bitatu nama niyubara iminsi yose mu gusenga. Igihe cyose ndi hano mwisi nguma nibaza, Imana imbona gute ku mwanya ku wundi? Eske imbona nduwera cyangwa imbona ntari uwera? Nawe wo kwibaza iyi saha, Imana ikubona gute mwe iyi saha? Ico ni kibazo kimwe. Kigira kabiri nibaza, nama nibaza iminsi yose, shetani ambona gute kuzimu? Ambona meze iyo ukoze icyaha, ishetani arashangirira ikuzimu akavuga ngo yongo aratsindwa. Mwijuru bakubona gute? Shetani akubona gute? Abo mubana bakubona gute? Ndarangije ngomba gusenga. Abera bararamba, Abera bongegwa icyubahiro, Abera bama biyubira mu ngoma zisha, Abera bagendana n'Imana, Abera baratega ikintu kikabaho, Abera barahindura ibintu bigahinduka, Abera iyo bahabaga ijuru riritaba rikaza guhindura amateka. Mbega uruwera uri mu bantu Imana yateruye ikabajana ikicarikana. Bibiliya yavuze ngo yaratwimuye. Mbega yarakwimuye? Niwasanga Imana yarakwimuye, shima Imana. Niwasanga Imana itarakwimura, nawe ubwawe utariyimura, ukiri hahana, ukiri muri zangeso, hagarara ndagusabire imbabazi. Niwasanga hari ibintu uhajije, hagarara ndagusabira imbabazi. Imana ikubabarire. Ngiye kurangiza kandi ngomba kugusabira ubwiza bw'Imana. Yo upfe guhagarara gusa atakintu uhagararanye. Gira Imana ati iki kintu kicereka Imana, tanguruka ibwira Imana. Reka ndakubwira akajambo karyoshe, Abera ntibarongwa ngo bapfe. Abera barageragezwa gusa ariko ntibicwa n'abarozi. Abera ntibicwa n'abantu bazogupangira imigambi yo kukwica, bazoca mu nzira 1000 baguhiga, ubutabazi buzoca mu nzira 10,000 byo kugutaba. Abona Abera bazokugirira inama 1000, haboneka inama 10,000 zo kukurokora. Abera baribigwa amabanga bakamenya ingane bifata. Duzi ibiganza byawe ubwira Imana aho watsindiwe, aho wananiwe. Bwira Imana uyibwire ngiye kongera gusenga. Reka subire ninginge mwari mu Fulgence asengera aba bantu basabigwe imbabazi. Kandi ntuduze amaboko gusa, ahubwo vugana n'Imana. Tugira Imana ngo Mana ndagomba kubuwera, ndagomba guhinduka icaremwe gishasha uhereye isaha nyene
ndagomba kuba mu mugabane w'abera ndiyambuye ivyo tuma ntaba mu mugabane w'abera ndagomba kuba mu mugabane w'abagororotsi mvuze ibyiza by'abagororotsi sinavuze umunezero bazobamwo sinavuze ubushobozi n'ububasha bagendana nabwo yo sinavuze ingaruka y'abanyabyaha ariko turagomba kubabera rya repentance turagomba kubabera iyambure kubuza kubuwera isaha ugende nk'abana b'Imana senga Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe bwira Imana itubabarire utubwiye ijambo ryiza haleluya kandi utubwiye amasezerano meza haleluya ariko kandi ijambo ryawe riteye ubwoba ijambo ryawe ritubereye inkota isomora ibisebe inkota imena ibihute bitumye mwami twitahura ubu bwoko bwose Mana buritahuye bwitahuye ko butakugororokeye umwe wese yisuzumye abona ntari mu mugabane w'abera kuko yagucumuye ko Mana gira imbabazi gira imbabazi Mana gira imbabazi Mana gira imbabazi Mana amaraso yawe turakuririye amaraso yawe Mana turakuririye amaraso yawe uno munsi amaraso yawe turakuririye Mana amaraso gusuka imbabazi turahamagaye ijuru kugira ngo risuke imbabazi turahamagaye ijuru ugira imbabazi Mana ubu bwoko burakuririye burashaka kwezwa n'amaraso amaraso yawe mwama tweze amaraso yawe tweze haleluya haleluya amaraso ndagomba kubuwera ntagomba kubuwera amaraso haleluya muriri amaraso Yesu amaraso yigo haleluya mikrofone ya mwarimu amaraso mikrofone ya mwarimu nyarutsa mikrofone ya mwarimu amaraso warishero ryawe Mana tuparasakara Yes! Tubabarire Mana tugirira imbabazi ugirira imbabazi rishengero ugirira imbabazi rihanga Mana haleluya turasabye imbabazi haleluya amen haleluya haleluya ukaneze haleluya 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 Babazi, yes. Hallelujah. Hallelujah.
urakoze ko watanze umwana wawe haleluya kugira ngo tweze amen kugira ngo tweze haleluya chuharira mana haleluya urakoze icahanaka haleluya twoza marabaga haleluya nta kindi dushoboye haleluya ariko turakuririye haleluya icompa ya mosozi yacu akemegwa haleluya maze ukayarabira mu ngoma z'umwana wawe amaraso ya Yesu Kristo akatuboneka urakoze Yesu urakoze mana kutugirira tugukomeye amashimwe tugukomeye amashi Amen. tugushimira imbabazi zawe mu izina rya Yesu amen urashobora kwicara umunota umwe cyangwa ibiri gato turangize ntawotera haleluya kubw'imbabazi z'Imana abera bo mwisi nibo ntore nezerererwa bonyene reka ndakubwira iyo umuntu yakunezererewe aca guha ibyiwe byose nibyo iyo umuntu wamunezereje hari ibintu atogukoreraga yemwe abejo nabateye inkuru umwana muri burakari ngaho mama wiwe yaramuvyaye amazi iminsi mike afatwa n'ingwara arapfa ndamusanga mu bitaro Nyamwana sanga bafutse cyangwa se yagiye yavuye mu mubiri hama mpita ndamusengera mbwira mama wiwe ngo nza kugaruka ku mugoroba yicaye ari muzima nyina wiwe ntiyabyemera ntiyabitahura kuko ntiyahema mwe muzari zagiye kari kabaye bose nyene bacanganikiwe mugabo mu kwizera hamwe n'amavuta Imana yampaye n'amasengesho nasenze nizera ko nza kugaruka ari muzima candagenda ku mugoroba ngaruka mu ijoro saa 2 nimba atari saa 3 kuri hopitali militaire ngiye kuraba nsanga Nyamwana aricaye yakize nta nivyo nari ncibuka hanyuma uwo mwana we bafise nk'imyaka 4 cyangwa 5 hagati y'5 gutyo n'6 mundu iheze mama we washinga intaye hano y'ivyo Imana yakoze avugamo n'uyo mwana uwo mwana nawe niho yarari abwira nyina wiwe ngo ndafise ijambo ngomba kwibariza pastori acaza hano imbere aho yorimbajije ndabwira uwo mwana ati urarimbariza mu biro yarafise na envelope ngo yagomba kunshimira tugeze mu biro nagumanya amatsiko cyangwa iki umwana mbatsiki uyu mwana mbatsiki twinjiye mu biro ama envelope yari yavuze ngo rimwe 10,000 sanga rimwe 100,000 ndabibika ndamubaza ati mwana witwa ndi arambwira amazina arambarira ngo none ndamubaza urashobora kumbaza cyaki arambwira ngo yango je burya ngo si kibazo ndakubaza ngo ya ngo ahubwo rero ngo jewe ngo ngomba nzogushimira ngo kubona nkiriho ngo no kubera wewe kubera naragiye ku ishuri no kubera wewe urumva nari napfuye ngo none wasubije ubuzima ngo none rero jewe ngo ngomba kuzokugurira imodoka ijambo rivuga ngo abera bo mwisi nibo ntore nezerererwa bonye iyo umuntu munejereje ni ikato gukorera umwana nezerezwa nuko yabayeho kubera jewe arambarira ngo nzokugura imodoka ndamubwira none uzongura imodoka yikuye ngo jewe ngo bampa 1,000 ngo nkabika ngo iyo ndose amanota mu shuri ngo bampa 10,000 aca mbika ngo ubu narafashe ingingo nzoyegeranya kugeza ndakugura imodoka nyina wiwe ntiyamuvuze na naka ntiyamuvuze ko azomugurira imodoka na papa yavuze ko azoyigurira jewe yanejerejwe nuko akiriho kubera wewe Imana ni wayinezereza izogukorera ivyo wifuza byose turarangije nagomba ndabasabira indi jambo rimwe tumaze iminsi mu bibazo
hano iwacu muri eglise by'ibyuma na ampli bambe amajwi mixeri yarapfuye. Niyi mwumva turiko turakoresha mwagumye yumva igorana nayone niyo twakotesheje, kandi tuyikotesha n'amafaranga menshi, kandi nayiguma itugora, ariko byatugoye kubera iki? Ejo itashoboye kubona amatara ngo bashobore kuyitunganya neza, bayisizemo giturumbuka, n'umuhinga wo kuyikoresha aragenda, ariko nayone siyo twipfuza, kandi tuyikotesha ibihumbi 400. None mubona tuzoguma mu buzima bwo gukotesha imisi yose 400 ku munsi? Mumfashe tugure mixer. Nimba vyukuri uhagaze muri jambo Abera, nyemerera umfashe tugure mixer. Fasha ugira ikintu wokora nk'uwera w'Imana, Imana uyinezereza. Nukuvuga ngo mbabwire ngo iyo tunejerejwe mu kuvuga ubutumwa, Imana iranezerwa. Yishengero muri hano, umuntu wese agira umutwaro, ndabinginze vraiment mumfashe tugure mixer. Ejo bundi naragiye kubaza iyi bafre iyi, twayiguze amafaranga make cyane, twayiguze miliyoni 13 nimba atari 15 ari imwe, mugabo ubu twaragiye kubaza dusanga iyi yonyene igeze mu miliyoni 40. Iyo bafre yo twayiguze mu miliyoni nimba ari hagati y'umunani nimba atari zingahe, ariko iri mu 31. Kandi mixer yo yapfuye iturira ivyuma, kwijabe imaze guturira ivyuma kubera naho ne yari yashaje incuro 3. bisha baravye basanganira mixer. Nahise ndababwira ati rero aka mixer dufise ko kaparanganye kapfuye, nikaduturira ivyuma bidusaba miliyoni zirenga 500, gakuremwo nitugasubire nigatuturira ivyuma. Ubu rero turiko dukoresha iyo twakotesheje mu kwanka kandi ko gatuturira ya mabafre yose. No kuvuga niyi saa duhejeje gukoresha iyi, ejo muri burakeye canke kuwa gatatu canke kuwa gatandatu ni kibazo, wera mixer yarapfuye kandi keneye amafaranga menshi. Iyo twatiye nabajije nsanga igeze mu miliyoni 70. Ariko iyo dukeneye tworonka niburi hagati nabajije ni hagati miliyoni nka 50. Mudufashe namwe mwifashe. Yes, adufashe cyane. Nimwumva ko ari kibazo kinini, mwumva iki kintu kidakenewe kwe. Dakeneye umuntu yumva kozwe ko yumva yokorera Imana, anezereze Imana, yongera anezereze Abera bo mu isi, yongera anezereze na Yosefu. Nijuru naryo rinezewe. Imana ni wayikorera iki kintu. Aha ni nkukusova Imana, aha ni gutabara ishengero ry'Imana. Aha ni nkuko ubwato bwawe buri muruzi ugomba kubushayura kugira ngo injiri y'Imana ibandanye ivuga. Ndasavye umuntu yumva hari ico yokora ku bwa mixer ahagarara kubw'iki kikoko. Yaba byashoboka ni miliyoni 5 wari kuzitanga kubw'umurimo w'Imana, naho zoba miliyoni 10 wari kuzitanga kubw'iki kikogwa, mugabe 7 igahera turonse mixer. Nyemerera ugeze Imana bazi. Cyane umanca afata amasengesho ntari nategekanije kugira ngo Imana ikukorere ikintu kubw'iki gikogwa. Kandi nivyo ncanda yatangura uno munsi, cyenda yabandanya kubw'iyo mixer. Harayo nari mpejeje uyu munsi cantangura yandi kubw'iyo mixer. Kubw'iyo mixer washobora kuronka amafaranga imiliyoni zoba 5 zoba 2 zoba zingahe. Ninde yoronka 2 miliyoni 2 kubw'ico gikoko canke 5. Hagarara kubw'Imana, biba ico biba nico uzosoroma. Fasha
kubw'igikorwa cy'Imana. Wewe hari abantu muri urazi nk'ubu ukoze igikorwa iri shengero ryose rigahezagirwa, ahandi bageze ku rugero ashobora gutanga naho akavuga ngo uwo mugisha si ngomba ko tuwuca turi batanu, jewe ndakoze icyo gikorwa ndi umwe, Imana izokimparure ko nko kugororoka. Turiko turubaka ngara umuntu yavuze ngo podium ijya kuva hasi kugera hejuru n'ibiriko, iki gicaniro cyose cyakoze umuntu umwe. Aravuga ngo igihe cyose ngize ikibazo nzokwibutsa ngo urazi ko nakubakiye igicaniro. Iyi dekoro yakoze umuntu umwe, kandi aha abadayimoni ntibakorako. Naho uwo mutera aravuga ngo mana urazi urabona iriya dekoro iri hariya, shetani akavuga ati ndibye kweri mpangaye udahangana. Yesu adufashe cyane. Umuntu ashobora kuronka ayo mafaranga ahagarara, reka mvuge 2 miliyoni gusa, 5 mwagize ubwoba, miliyoni 2 cyangwa basi woshobora kuronka 5. Mbonye ujya mwana ariko arabyina azanagira ngo niwe agomba kwemera ujye. Erega abana basigaye bantangaza. Ninde ashobora kuronka miliyoni 2? Ahagarare tugure mixer. None tutaronse miliyoni 2 ko kwa mugango yaronka ukajayo, eske mubona kugira turonke 5 miliyoni bigenda gute? Mwe mwavuze ko munkunda kandi mukunda n'Imana kandi murabera, none tugeze ku gikorwa cya data wa twese mwese muca muraba hasi, buzuye mwe mugeraho hasi. Oya banza murabe mwe mugeraho hejuru. Imana ishimwe. Ninde ahagarare ndamusengera basi uronka miliyoni 1 basi, imwe basi. Ninde kubw'icyo gikorwa? Basi tureke rero kugura, tugende tureke tubireke tutahe. Miliyoni 1 Yesu agaho umugisha. Hagararaho ngwino hano ku gicaniro mbere ndagusengera rero ku gicaniro kubw'iyo mixer, kubwa mixer. Amafaranga arondegwa n'Imana, atangwa n'Imana. Ndagusavye miliyoni 1 ngomba gusengera uyu. Komera amashi umuntu Imana ikoresheje miliyoni 5. Ntawenzi mugabo aravyemeye, nimba vyemeye kuri online sindabizi, ashobora kuri YouTube kacange kuri message sindabizi, aremeye miliyoni 5. Imana ihumugisha, turagushimiye cyane nawe tutakuzi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi 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 mwinshi. Ubu zibaye 6. Tutahe dutahe kwizi 6 turonse z'abantu 2. Ndabinginze miliyoni 1. Pima basi upima Imana uvuge ngo Mana hakusuzugurwa tukabura igikoresho nk'iki, nditanze imbere y'abandi, ndagomba pe ndakwinginze amajwi n'ibikorwa bizokoreka kwimigisera, ndahevye muri bimwe nagomba gukora, ariko mpesha icyubahiro igikorwa cyawe. Dukeneye miliyoni 50. Tumaze kuronka miliyoni 6 hano. Hariho muri burakeye hariho abandi menga batanze nka 2 umenga zica ziba zinga 2. Hariho wemeye 1 umenga abandi sindabibuka, zibaye 6 zica zibindwe. Sawa izindwe.
ndabasezere mutahe ngomba senge imiliyoni imwe uhaye Imana ku bwa mixer, imiliyoni imwe gusa uri kuraniga ku bw'imiliyoni. Kadufate basa amajana 5 muze mwese ku majana 5 amajana 5 mafaranga amajana 5 ni make gose ni miliyoni nuko sha Imana iguha umugisha. Ako mubona uyu ari umukira cyane, uyu muhungu mubona ari umukira cyane turetse ko akize mu mutima gusa, akize mu mutima mu mutima. Amajana 5 ngomba senge s'il vous plaît, amajana 5 rebe abafise amajana 5 bashobora kuyatanga mwiyindwi turonke mixer. Amajana 5 mwiyindwi turonke mixer, amajana 5 mwiyindwi turonke mixer. Dukomera amashumwami Yesu. Nakwinginze Abera bo mwisi bakorera Imana, amajana 5 turonke mixer, amajana 5 turonke mixer, amajana 5. Uyu munsi hitanze abagabo gusa, amajana 5 turonke mixer. Ngiye gusenga. Mwe mwavuze ko mu nkunda kuwa Mungu nzokwigisha no kuwa gatanu nigishe gutya ata mixer ihari. Kweri nzobasengera bozi bubashikeko. Nzotaha nasara y'uwo munsi amajana 2 basi. Jewe usinumva kandi nayo nutevye nca ngenda. Amajana 2 kandi mixer dutegerezwa kuzoyigura nk'abapantasi, tuzoyigura abarepantasi mixer tuzoyigura. Ahubwo gusa nuko izoguma itwaka amahera. Nk'ubu no munsi twatanze amajana 4 kandi amahera atabonetse kuwa Mungu tuzosubira naya mutanze dukungo amajana 4 tuyikoteshe tube turiko turaho nihamara indwi 2 imiliyoni zobigiye n'amajana 2. Amajana 2 haguruka, amajana 100 ndangiriza nsa nkaho norangiriza kurari. Nibwo bwa mbere uyu munsi tutaguze icyuma, nibwo bwa mbere. Iyo tuvuze kubaka ngaho murahaguruka mukagura ibyuma amasima mu buryo bukomeye cyane. Ese wibaza ko uzubaka urusengero mixer tutariko turayivugamwo turayivugikoreramo bigashoboka? 100. Reka sengera bamaze kuza 100 kubw'iyo mixer, 100 kubw'iyo mixer. Abayafise murashobora kunyaruka kubw'iyo mixer. 100. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha abariko baraza, Imana ibaha umugisha kubw'iyo mixer. Imana igihe cyose izobirikira curaranga, Imana ize yibuke kwa kundi Dawidi yaririmba Sauli agakira. Nawe igihe izobirikira curaranga ibibazo byawe bize byigwe, ngorane zawe zizoce zitorega umuti. Igihe nzoba ndiko ndayikoresha mvuga ubutumwa, ubugwayi bwawe buze bukire, abana bawe baze batabagwe, abaguhevye baze baguhindukire. Iki gikorwa ugiye gukora ni gikorwa gikomeye cyane. Mixer ndarangiriza ku 50 sinza kumanuka. Aba 50 bahaguruke. Mana nyaguhora ku ngoma, se umwami wacu Yesu Kristo,
uhereye ku utanze imiliyoni zitanu, uhereye ku utanze imiliyoni, uhereye ku utanze amajana abiri, uhereye ku utanze 50, ndakwinginze mwami, bakuguriye igicurarangisho, kandi iki gicurarangisho gikoresha amajwi, kigakoresha ibikorwa bitandukanye. Aba bantu cyo wivanga mu vyabo, aba bantu cyo bashigikira, aba bantu cyo banezereza, aba bantu kebura ibyabo, aba bantu babera icu, aba bantu babere ndiho, aba urakoze Yesu, urakoze nyaguhoraho, n'ababandi bafuka amacagihe ubabera Imana nyamana, ubakorere ibitangaza, ubashire mu vyabo. Urakoze Mana kuko rutwumiza kuri nyinshi ose, kuri ndiho, kwa gusenga badatetegwa. Muri wewe niho tubonera impore, muri wewe niho tubonera ubutabazi. Mugisha ubashigikire, ivyabo ubikemure. Turagushimiye kubitangaza n'ibimenyetso ukoze, ucubacira inzira, ucubabereye ndiho mu bintu vyabo byose, kandi uzobatwenze. Si ivyo gusa, ubagira bera, bazobabane nawe mu gihugu cyo mu ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Mugisha w'Imana n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bibane namwe. Reka dusaba amatangazo, banyaruke kubwa amatangazo imba hari uya